Mwaramutse amakuru ashyushye mu karere k'ibiyaga bigari ni kwirotira kwivana muri Uvira kuri AFC M23 bibavuga ko bishobora kuba bikwiriye bijanye na pressure Trump ariko arabashira ko bubahiriza amategeko yi Washington amasezerano Kigali yumvikanye na Kinshasa i Washington. Bon, jewe namandi skeptical haba kuri ayo masezerano narabivuze ko ibitari bike kumbona nja kubisubiramo ngaha haba no kwivanamwo mu Buvira navyo nyene ndabona ko harimo ibintu bidatomoye. Bon, mushobora kuraba video nakoze haba ku Buvira haba no kuri ayo masezerano ariko ndashobora kuyaraba ngurikije ama comment maze imisi mbona niyumviye ko nosubira kuyavisita. Bon, ubu rero ngiye kuri internet mbona umuhizi Desire Patiri Desire Yamuremye nahora ndamumva kuri BBC yakunda kuvuga nk'umu politologue canke umuhanga mu bintu vya politique. Sinzi ko akora igipatiri nuko kumbure akora ibindi ariko nashaka numvirize ivyo yavuze. Hari byinshi duhuriza ko mu bisanzwe hari n'ibindi kumbure kiye tudahuriza ko ariko ivyo ni bisanzwe. Abantu bakuze abagabo babiri bashobora kurara kubira karota kumwe ariko barashobora no kurara kubiri bakarota kubiri canke n'abaraye hamwe karota kubiri birashoboka. Okay, so donc ntabwo ndi kuvuga kuri Patiri Yamuremye jewe kesha na kesha ngumva ko umuntu uvuga kubyo yavuze ahubwo nasaba na mu commentaire naza ko nkambaye hagatura murenga yacu taka kumuvuga uko ameze n'ibikinaza ko bijana amafuti mu bisanzwe katuvuge ku vyo yavuze gusa tereke ku muntu ameze canke kahise canke ibintu nk'ivyo vyo bari vyiza tukagomeza iganiro kuma ide ivyo vyo dufasha gose naje hari nsanga nabigiyemo ngasanga nakoze amakosa nkayo. Bo donc ntagira umuntu avuga Patiri Yamuremye ku ruhande rwiwe twumviza ivyo yavuze hanyuma ico mudahuje uvuga uti ntitugihurijeko. Okay, reka tumumvirize. Mushatse kuraba ikaniro cyose kiri ku mukubito. Kwanza nashaka gushimira Gayeri naza ko Gayeri nubwo kumbura bamwe mushaka kudahuza naza ko akora igikorwa kinini cyane mu bintu vya journalisme arabaza abantu benshi kandi mu bintu bitandukanye kandi yanibaza ko n'ukuntu abazi bazo kenshi na kenshi novuga ko abikorana ubuhinga. So Gayeri ndagushimira cyane ko uduha amakuru yo mu Burundi ahubwo haruka no kuduha amakuru yi Dubai. Très merci beaucoup. Bon, umuntu ko mudahuza no kutamurumvikana ko abantu badahuza mu vyumviro prouve ko bavuganye ikinyabufura kandi badashize mu violence kuri jewe kudos. Bon, Patiri Fada Père Yamuremye vuga duhabwe imbere kuvuga ngo bashire amasezerano mu ngiro naho hagaze ikibazo ni jewe ndayitabya bintu c'est du papier ni kintu ni trompe œil guhenda amaso kandi kesho umuntu ahenda amaso iyo haje guhenda amaso kandi usanzwe uri mumyi amaso acahuma niyo ka Congo. Okay, ico kintu nanye narakivuze ko ico cha papier nshiba ko iyo terme ya papier nanye navuze ko biyari nka papier jeho nagiye plus loin mvuga ko ari nka papier ye twakoresha mu toilette kera tutararonka papier de toilette. Donc nta kintu ntivyumvikana naravuze impamvu nyinshi ariko reka dukomeze twumvirize kuko sinobisubiramo. Uko murabitubwira ariko tukiri ngaho nyene ivyari mu masezerano yi Washington vyari biki? Amasezerano ya Washington yavuga ibintu bitari bike mugabe cyo umuntu yofata nyamukuru cari iki ko abasirikare b'abanyarwanda bava ku butaka bwa Congo ko Congo nayo yemeye kugwanya yaravyemega yemeye kugwanya uwo umugwi bita FDLR que iyo mesure Rwanda kuba muri Congo gwavyise mesure de sécurité ko iyo mesure de sécurité izoba leve igihe Congo yamaze kugwanya FDLR. Iyo principe kugwanya FDLR imaze igihe kingana iki hagati ya Congo n'u Rwanda muri zi conflit office muri Grand Lac. Okay, ico nico nashaka mpereko. Bon, arabishize muri ordre nziza nuko icambaba ko FDLR ari babanza kugwanya cyo ko navyo ko ari task igoye kubera ni task bamaze ku myaka 40. Bon, ico numva ko ari yameze nka preavis donc nico cyagomba gutangura imbere yuko u Rwanda ruvanamwo ingabo muri Congo. Maze imisi mbona ama comment y'abanyarwanda bavuga ngo ntabwo bavuze ko muri Congo abanyarwanda bavayo ngo bavuze ngo bakuraho ngo imbaga z'ubwirinzi.
Ça c'est jouer sur les mots. En principe, abanyarwanda munyihanganire. Iyo ntuzeye d'abord iri mu Congereza no mu Gifaransa, iyo accord iri mu Congereza no mu Gifaransa. Bon, ushobora gukora interpretation ushatse, mugabo nuko iri. Ushobora kugenda kusoma mu Congereza hanyuma ukore interpretation yiwawe. Ok, reka ntangure donc kuri iyi version y'igifaransa. Ivuga ngo respect ijya mbere. Kwanza ntuzenoga ko article ya mbere, intégrité territoriale et interdiction des hostilités. Donc kubahiriza ubusugire bw'igihugu, novuga no kuhagarika canke kubuza imishamirano. Bon, icambere bahera ko ngo ni respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Umwe batanguriye kuri Congo. Bacavuga ngo désengagement des forces, lever des mesures défensives du Rwanda. Kwani ncavuga ico cyonyine ndibaza ko ari cyo umuntu yo arico nako ndavuga ko kibamo controversie. Les partis conviennent de mettre en œuvre le plan harmonisé de neutralisation des FDLR. Umva ko bavuze ko bagiye kuzoraba ukuntu bozimanganya FDLR et de désengagement des forces agakwabu agakwego, c'est pas lever des mesures défensives du Rwanda bita CONOPS. Iyi CONOPS ushobora kuja kuyisoma 31 octobre 2024 kugira ngo utahure izi mesures défensives. Bon, kubera kumbure ntakeneye kuja muri depth y'iki kintu, ushobora kuja kwiraba kandi kubera ko tuzi ko ibintu byinshi bizwi, nta kamaro ko kuri na discuter ibintu bizwi, mugabo urumva ko hari ikintu bita ngo lever des mesures défensives du Rwanda. Acho nibaza abanyarwanda bavuga ngo ni ubwirinzi, ingamba z'ubwirinzi tereke prévu par le président d'accord. Bon, ico kintu rero sinzi ko mu Congereza bakivuga, nico ndibaza abantu bamwe ko bavuga bavuze ko ntangabo bavuze ko ari lever des mesures défensives. Ico bon, ushobora kucinterpreta uko ucumva, mugazo izo mesure ntabwo bazivuze, ushobora kuba ziri muri CONOPS, kwingabo zishobora kuba ziri muri Congo n'ibindi. Ivyo umugi utagiye gusoma iyo CONOPS niho ushobora kumenya exactement izo mesure, mugabo ndi sûr et certain ko muri izo mesure harimo ingabo z'u Rwanda ku butaka muri Congo. Ico ndibaza ko come on guys, ibintu byo kujyugwara byo kubeshesha ntabyo nkora, am certain ko ziriyo imwe ntibuzeyo. Come on, turaba muri region turazinanye. Bo mugaye ivyo nta nakamaro kanini bifise ikintu ko icambere kuko mbure ikintu kigoye nk'iki ni neutralisation. Byumvikana yuko désengagement bavuga disengagement of forces, lifting of defensive measures of Rwanda. Ahubwo yaba nari musasanguza kumena kuja kuraba iyi CONOPS. What is this CONOPS? C'est pas umuntu aja kurondera iki kintu bishobora kuba bihari, mugabo cyo nashaka kuvuga donc iki kintu cha lifting of defensive measures gishobora gusigura du n'importe quoi. U Rwanda shobora kuba rufise rwarwatsi igihome ku mupaka ko bazoca bakibomora, usibye ko kandi kitafise na sense. Wewe ukuraho lever de mesures défensives uri gihugu kiri ahantu hari intambara. Cyo ndashaka kuvuga ko aya masezerano nta sense afise, ntitwoguma turandira kuri jambo rimwe. Aya masezerano je nabona ko adatomoye ugihere kuri iyi article ya mbere yonyene kuvuga ngo muzobanza muvaneho FDLR Tshisekedi azobafata gute, azobaneutraliza gute, yaba arabishoboye yayikubaneutraliza kera etc. Ariko mu nyuma by the way ikintu navuze ko ahanini sinahagaze no kuzinga z'u Rwanda kuje nagena soma lettre par lettre, ivyo byavuze abo bambaye haga n'uyu Patiri, ariko nawe nyine yaza ko afite impamvu bavuze. Ariko hari handi bavuga yuko u Rwanda guhagarika soutien aux forces support, ko bohagarika support birahari. Bavuga ngo the parties agree to refrain from any act of aggression. The parties agree not to engage in support or condone any military darara. Donc bako hari ivyo soutien homme ko bavuze ko bazohagarika gusutena ending, bakavuga ngo ending state support to armed groups. Kumburisha mu Gifaransa, uje mu Gifaransa kugira ngo kumburengira ngo abakurikirana bishi n'abafaransa. Tugiye muri version y'Igifaransa ukorandira support or soutien. Ok, ugiye kuri soutien hariho ahantu bavuga, urabona ko kiboneka kenshi
ariko hama avuga ngo fin du soutien des étatiques des groupes armés ni ukuvuga fin ni ukuvuga bemeye ko yari ihari iyo soutien yari ihari fin du soutien étatique aux groupes armés sur les partis cesse immédiatement et sans condition tout soutien de l'État aux groupes armés non étatiques. Donc, vyumvikana ko kumbura hani les partis les deux à la fois yaba Congo n'u Rwanda mugabo bose nta numwe yemera yuko basutena amagroupe armé mugabo bemeye ko bazohaga ko yasutena iyo vuze fin du soutien kuvuga ubu bahora babikora bugiye kubihagarika boje nico navuze ivyo ingabo zari mu Rwanda ndabishika ko mugabo izo mesures défensives Rwanda rwafashe vyosaba ko ubuzizi neza kugira ngo uvuge ngo rimeze gushaka kuriya mais en tout état de cause ça ne change rien reka dukomeza ubwo na Patiri Yamuremye. Bon, nkuko nabivuze ayo mantuze ushobora kuca kuyisomera ayo masezerano uvuga igifaransa cyangwa icongereza ari kuri state.gov. Donc US Department of State. So ntabwo ari banga yari nyegeje ahantu biri kuri internet tumubwiye ngo turabahanga bakomakomeye. Ishuri imyaka myinshi none ibyo Kongo yiyemeje nabo bantu numva bamaze imyaka myinshi bavugwa irabishoboye none itabishoboye naho wumva u Rwanda ruzopfa ruvuye muri Congo muri ya principe de mesure de sécurité. Aho no hagaze ntuze ya equation difficile iteza kuba résolue n'abakongomani bonyene ubwabo. Ok, donc nico nanje navuze donc iyo complexité sinzundi ariko baratamba bavyina ngo Rwanda gwiteza imitego Congo ahubwo niyo yiteza umutego ko mu article ya mbere niyo yemeye kwigiye ku neutraliser FDLR. Nukuvuga aussi longtemps que u Rwanda shobora guclaiminga canke peut-être kwerekana ko ari mu FDLR kuvuze neutraliser c'est neutre hamu FDLR umwe no yo bari plante ba planse yo baca biha legitimacy ayo masezerano ntashobora kubafata ngo ntimwavuyeyo d'après les accords. Donc numva ko nk'ico deja batanguye kuri premises itariyo. Voilà, reka iki c'amasezerano ndakijyambe ku ruhande reka nje kuri Uvira kuko ikineweza ko cumvikana. Bon, nabo dushike kuri Uvira. Donc Uvira nkuko mubizi tombe haraheze kumbure indwi imwe nyuma twumva ngo badeklara ko bagiye kwivanamo narabonye communiqué. Bo harimo bavuga ngo communiqué ngo ntabwo urupapuro banditse ko rusa n'urundi kubera hano hari QR code du genre mugabo ko handite hari bon ivyo ya n'amatekinike ati ntojako. Ikindi natangaye ko iryo tangazo uri mu Congereza sinashobora ryo mu Gifaransa kandi ko ngari francophone kumbure hari sinaribonye nagaye kuronderanya ndafite agacano gato k'Igifaransa nagomba ndarishe ko sinakabona. But in any case reka twumvirize uyu nawe uko abivuga ariko ico novuga nuko personnellement navyo nyene ndavyinuba kubera bon bamwe bavuga ngo Trump arakomeye muri Amerika ariko nawe nyene asigaje imyaka 2 umwaka umwe wa nyuma keshi na keshi bari mu bintu vy'amatora. Et puis historiquement Amerika ntikunze kwisuka n'intambara muri Afrika. Uvira tweruka inyuma ya gato ku munsi w'ejo umuhari AFC usanzwe uhurikiyemo umuhari M23 waramenyesheje ko ugiye kuva mu muji wa Uvira mbega bijya vyo bitanga isiguri yahe M23 by'ukuri giye kuva mu Uvira birafite ico bigiye guhindura ku rubuga bo reka bazinda kubaza no principe militaire irazi yo bakuyeho nani M23 je ninjiye mvize ibigwanisho nkicara ahantu no hava gute nabana hakuwe nani kiva nindazokonza atako navuye bidaho bijya sivyo ijya nije politique naho bagiye kuva aho kuhava bazobandanya il revient à l'état du Congo et surtout aussi à nous de préserver et de contrôler notre territoire si twebwe sino biryayi abanyarwanda bavuga ngo nikina mico bijya nikina mico nurunana nta none unasi none we je nahinji none ko bavu haramo babonye bafite amakamyo ariko yosubira principe y'intuza yabo yo kugwana kwaboniye objectif yabo ni bakubwira ko bashakiki gutembagaza Kisekedi. Ok, donc ivyo retrait ya Uvira abantu bose tuvugana vuga nti bo nta sense ifise en principe d'abord kuhasiga vacuum vyo babiri na danger. Ikindi kumara cyo kuje ko amakondition bapojeje ntashoboka.
ikindi Reverien Kuri niwe yavuze ati gisaba gisamurwa n'ikindi bo bahafashije umuheto bazokugwa n'umuheto. Okay, kumba ashaka kwirotera gatoyi mugabo nta sansi binafisha no kwirotera gatoyi wanashaka bakaja kavimvira kamanyora mu byo bindi bisagara byo babisiguye iki no kuvuga ari Uvira yoba yafashwe mpiri. Ikindi bashe no kwirotera gatoyi washaka kagana no mu Rwanda tubwira aho mushaka ko tugarukira barindire Trump agende ejo bundi ndazi ko aba Republican bashobora gutsindwa haza aba Democrate batabinezwe byose ndumva ibintu byo kuvuga ngo hasinye ibingo Trump yavuze ngo no gakiza karabonetse kajya karere gashotezwa kubonekamo amahoro aruko abanyafrika baba mu karere bavuga ati reka turabukuntu twokumvikana nk'abantu b'abagabo turabukuntu twosangira kino gihugu bino bihugu kano karere zino ntara buno butare reka turabukuntu twobikora entre nous mugabo kwiza ngo Trump azovuga ijambo rimwe ngo amahoro mu Bukavu mu Uvira mu Rwanda mu Burundi abonetse forget about that ivyo ni kinamico nyene. hanyuma uvuze ngo withdraw kuvayo warabonye ibyo batanze comme condition est-ce que ziri realizable iyo force neutre wo forma yoza ryari ko bavuze ko dakeneye MONUSCO à l'est abantu ntituze turaryamikwa n'ibintu byoroshe kumva Bo jemba n'umugabo tubibonye kumwe kubera nanje naravuze ko ajya amakondisiyo yonyene azotuma bishobora kumara umwanya muremure ku buryo ntawe uziyo bitera bija kubera uvuze ngo uzane force neutre batana numvikana ko byofata umwanya muremure kugira ngo izo force bazideside mu bihugu barimwo babicije mu nama nshinga amateka amabije abe établi amodalité ngire bazokwinjira mu Uvira igihe bazomarayo donc vyose byumvikana yuko nk'ijya kondisiyo itumvikana sinzundi yaciye ambwira ngo Trump nta makondisiyo amuha Trump arafise ingufu mugabo nawe ntabwo ari imana ibihugu vyinshi biramunanira eske ntiyamasemera kuri za China za Iran za Venezuela za Cuba n'ibindi bihugu vyinshi mugabo ibintu biguma bigenda uko bigenda nta muntu umwe ashobora guhagarika le cours de l'histoire arafise ingufu mugabo ingufu ziba nazo ziri limite kandi nabo nyene mumenye ko barondera ama avantage nimba Trump arondera ubutare muri Congo ashobora kumvikana Tshisekedi ngo ashobora kumvikana na Masunzu canke Makenga they don't care uri ku butegetsi kaje nababwiye umuntu wose azotwara kajya karere ubutarazobushora none hari umuntu afise umugambi kuzoza arabuteka tukaburya cyangwa azoshiraho ama usine de transformation y'inzahabu baze barasohora imidare n'ibiki no bose bazobushora kandi babushoye buzoja ku isoko marché international abanyamerika bashinwa bafise ivyo babukoresha babugure regardless yuri ku butegetsi donc ajya ama condition numva umenga ntashoboka kandi ushobora kubakangisha ngo hari umuntu yasemereye yaba ari gusemera Bukavu Buvira plutôt Bukavu Goma ibiki n'ahandi hose ivyo ntibishobora guhagarika ko ibintu bikomeza biruko biri donc je vyumva kumwe na Patiri Yamuremye harimo ibindi yavuze umva kumwe mugakishuko kuvuga ngo hari umuntu yakankamye yicaye kuri muri Maison Blanche ngo none ngo ibintu birashobotse nibihendwa abana ino ntambara Uburundi bwaragiye gufasha kugira amahoro ashobore kugaruka amahoro n'ubu ntaragaruka mbega muri avyo runo rugendo n'ingingo Uburundi bwafashe bwo kugira ngo bufashe Congo hari ico twahombe twokora iki kugira ngo Uburundi bwamane ryateka twamanye oya Uburundi naco bwahomvye bwakoze l'action du moment en politique niko bimeze iki gihe kirageze nkoriki au niveau sécuritaire iki naco kindi gihe kirahindutse nkoriki au niveau sécuritaire niko mbona Burundi bwokora ico bwakoze ico gihe ico bwateza gukora ico bwokora ico gihe nico butegerezwa gukora pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale et de la tranquillité de la population kiya gihe byari bikenewe kandi byarafashije uyu munsi naho bategerezwa kureinventer yindi stratégie et tactique pour maintenir la même chose qu'ils ont défendu avant. Iyo nayo ntayo bombwira nta niyo bokubwira tuzobibona. Bon aho niho tutakumbere tutumvikana umugabo we kubera ari mu politologue ashobora kuba vyumva canke azi ibintu vya stratégie militaire. Bo umugabo je nibaza ko Uburundi bwahahombeye icambere bwahahombeye bivana n'icabajanyeyo. Dufate za teori ko bari batume ko na Tshisekedi kugwanya umwasi
nabo bagwanije umva ko batsinze ico gihe ubuhomvye iyo confiance iyo umuntu yagutumye ko umufasha ku kivi mugabo ugaca ugenda ikivi kidatoze urumva nk'ivyo ko bafeirinze dufate ko yari force de maintien de la paix kugarukana amahoro kujya babikora muri Somalia n'ahandi naho nyine umva ko amahoro batayagarukanye abakongore ndabona ko bahunze ari bwinshi donc no kuvuga ko n'ubu iyo ntuzeye itakunze aho hantu ko bafeirinze Mbo ikindi bahomvye mu ntambara nyinshi bien sûr abantu barapfa usandute harimo asikare b'u Burundi baguyeyo hashobora kuba n'abafashwe miri hari n'abandi bakomeretse urumva ugo n'uruhombo ku Burundi ikindi novuga ko Uburundi bwahomvye ni nka respect na confiance kumbere hamwe abantu benshi imbonerakure abanyagihugu abandi babwirwa ko igisirikare cy'Uburundi gikomeye cyane ko Uvira itoshobora gufatwa naho hoza Imana ivuye mu ijuru mugabo babonye bazengiye ntuzeye baragiye baravuga ati what's going on Mbo ikindi sinzi ko kumbure kihara bamugisiga mu mbwiranza ko habaye cohesion mu gisirikare yoba yaragabanutse sinzi uranka bajya basuda bahaye kwiruka n'amaguru kumbure bajya abantu ntuzeye agatima k'igihugu karagabanutse sepa canke bari nuba abandi bakorana ibintu nk'ivyo neza ko na cohesion mu gisirikare yagabanutse kubera harimo unanimité kumbure bajya muri za Somalia mugabo neza ko hatarimo unanimité bajya muri Congo ivyo nobaza ko Uburundi bwahahombeye en principe na cyane kumbura bitajanye niyo batari kuja mu Burundi bari guhungira yorana ko hari impunzi nyinshi ziri mu Burundi ziya mpunzi bazogora kubajera surtout ko bamwe bafite ibigwanisho hashobora kuba mu n'inkozi z'ikibi kubera en principe uretse kumbure FARDC abandi novuga ko barabajambaza amabandi bariko bibutare isi era izo za FDLR izo za wazalendo nazo ko atari abasuda bafite training y'igisirikare usuye ko na FARDC kumbura ataho bizera donc icyo ni kindi gihombo yuko Uburundi bugiye kuba flooded n'impunzi zimwe kwanza zifise novuga kumbure zifite caractère canke personnage umuntu yo kwizera mu banyagihugu biwe numse ko abantu b'imwaro batanguye kwidodomba bon abari mwabo kumbure mu mbwira ko bamwe ngo abantu bambaye impuzu z'igisirikare bariko arasirikira nk'ivyumva ntibagomba kurekurira ko abantu b'impunzi bambaye impuzu z'igisirikare bo ariko ivyo kumbure ni Burundi butari kugana muri Congo bari kuza so umuntu ntiyo bijyaniranya n'ibi ibindi ngo nyaba ngo vyafashije ikintu na kimwe bwafashije no vuga kuba baradestereye ntuzeye muvuma ya M23 navyo nyine c'est à questionner mugabo vyose kwa umva bange no gutevya urupfu rw'umuntu wundi agiye gupfa sinze ko kumbure ubu mufashije mugaye cyane cyakuvuga simbona ikintu kinini Uburundi bwafashije mugabo ari kuri tele peut-être barazira contraire kumbure yo hatabaye abarundi ubu bamaze gushika Kinshasa birashoboka iki kumbure ko bafashije kumbure c'est possible mugabo ko ataco bwahomvye c'est très redoutable sawa umushaka kumviza video yose kumukubito wumviza video kumbe ha byinshi mutaja kumvikana kumena je kuvyita kumvikana mugabo ibina selection nyene baza ko byinshi twomeza nk'ababihuza kubisigaye nkuko navuze ndi kuvuga ku byavuze sindavuga kuri Patiri mu mubahize nk'umupatiri mugira umunsi mwiza tosubira bye bye